Haleluya, haleluya. Mwiriwe amahoro ndavyizera. Nanje ndashima Imana ikomeza kutugirira neza. Amen. Ari nayo mpamvu yo kubaho kwacu hano hantu. Haleluya. Kubaho kwawe ngaha anye bisigura ko Imana yagize neza. Amen. Bisigura ko Imana yarinze. Bisigura ko Imana itakugabuye mu maboko y'abansi bakurondeye buriya ariko ntibashoboye kukuronka kubera ikiganza cyayo gikomeye, kuko ayagufitiye umugambi udasanzwe, kuko yarakeneye ko wumva ijambo rigiye kandi gusubira kubibwa muri uno mugoroba kukugira ngo ushobore gushika ku vy'Imana yaguteguriye byose mu izina rya Yesu. Haleluya. Tudatevye turabandanya mu ijambo ry'Imana. Twatangiye kuva ku munsi wa mbere aho twashizemo urufatiro, aho twashizemo introduction, tuvuga tuti ubushobozi bw'iki? Ubushobozi bw'iyerekwa. Haleluya. Ubushobozi bw'iyerekwa. Twaganiriye ku bushobozi bw'iyerekwa bituma iyo ubonye Imana, iyo Imana ikwiyeretse ikakwiyereka ubwayo, hama ikakwereka na wowe uri, yuko bizana iki? Bizana gutunganywa muri wewe. Haleluya. Bisaba gutunganywa muri wewe, bizana gutunganywa muri wewe, bizana guhindurwa mu ishusho ya Yesu. Haleluya. Kuko bene data nico duhamagariwe. Amen. Nico duhamagariwe, nico cyatumye Yesu Kristo agenda ku musaraba. Yagiye ku musaraba kugira ngo adukize, ariko amaze kudukiza yifuza ko dusa nawe. Haleluya. Haleluya. Bugiye umuntu akijijwe ntagere muri level canke muri degré canke mu rugero rwo gusa na Kristo. Haleluya. Nagahombo kanini, nagahombo kanini mu mutima wa papa, kuko tugiye tugasura tukaja mu itanguriro igice ya mbere ca mbere kuva mu murongo wa 26 kugeza mu murongo wa 28. Imana iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Haleluya. Tureme umuntu mu ishusho yacu. Maze ngo ararema umugabo n'umugore, ngo abarema mu ishusho yabo. Haleluya. Maze ngo arabahamagara, arabahezagira, ngo ababwira ngo nimugende mukora iki? Mugwire, nimugende mwororoke. Haleluya. Muri uko kugwira no kororoka, Imana yashaka iki? Imana yagomba ko yashusha yaremye Adamu na Eva mu ishusho yayo. Haleluya. Rero yivuze ngo genda mugwire, buriya nta kindi kintu Imana ishaka. Yifuza yuko isi yose yuzuramo abantu basa nayo. Rero kubona je nawe tutarasa nawe bibabaza umutima wiwe. Haleluya. 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 Wumve ko transformation umuhamagaro wawe gusa na Kristo. Umaze gukizwa, ica kabiri gikurikira nuko usa nawe. Umva, ijuru rizogendamwe abasa nawe. Niyo mpamvu Paulo mu Bagalatiya yavuze ngo ngwiki? Yavuze ngo ndabibaburiye nkuko nama ndabibaburira yuko abakora ibisa nk'ibyo. Yarahejeje kuvuga ibikorwa by'akameremere kuva mu murongo wa 19 kugeza mu murongo wa 21, ngo ndabibaburira ko abakora nk'ibyo. Abagalatiya, ikete y'Abagalatiya ntabwo yandikiwe abapagani, si evangile ni lettre ni chete, ni kuvuga ko yari kuyadresa ku bakristo, ndiko ndiyadresaho uyu mugoroba. Gusa na Kristo n'umuhamagaro wawe. Kandi utanutasa na Kristo ntuzoja mu ijuru. Arakomeza aravuga ngo ndabibaburiye nkuko nami ndabibaburira kuva kera, yuko abakora nk'ibyo, haleluya, ngo batazoragwa iki? Ubwami bw'ijuru. Ibi bintu wobimenya ukabishira ku mutima. Hari ibintu bimwe bimwe wo kwihutira kuvamo. Haleluya. Haleluya. Twaraganiriye ku mugabo yitwa Sauli. Turabona ukungene malgré ububi bwiwe, malgré ko yatoteza ishengero rya Kristo, ariko ngo umunsi ahura n'umwami Yesu Kristo, umunsi umwami Yesu Kristo amwihishurira ari ku nzira y'i Damasiko, kandi tena yarajanywe n'iki? Yarajanywe no gusubira kandi gukora iki? Gufata abantu mpiri bizeye izina rya Kristo, abatware abashire mu mbohero, mu nyuma babarangize.
ngo ariko uwo munsi haleluya ngo umuco uvuye mu ijuru uramukayanganirako haleluya haleluya abona imana mu bwiza bwiyo haleluya nawe aribona uwo ari we yarazi ngo ni umunyabwenge yarazi ngo arabona avuga ati kumbi byari ibi noneho igitangaza kirakoreka ahindurirwa amateka kubera ko yakoze iki ko yabonye ko yahuye haleluya ko yamenye imana ari uko ayihishuriye noneho ahinduka Pawulo mu nyuma yasigaye nawe ari igikoresho mu maboko y'Imana yo gukora iki yo guhumura abandi kuko ni wahumuka nshuti nawe uzogenda uhumura abandi kuko utarahumuka umva bajya wita impumyi buriya murasa kurero kubafata ngo ushaka kubereka inzira muragwa mu kinogo mwembi ngo nta mpumi iyobora iyindi mpumi bose baca bakora ikibagwa mu kinogo ntivyabaye ivyo gusa Imana iramukoresha gucika igikoresho cyo kuzana transformation mu bandi kuko nawe yari yemeye gukora iki yari yemeye araba transform haleluya maze Imana imubwira ati ico wahawe haleluya genda ugiha abandi Imana ishimwe cyane kuko yemeye kurongorwa na mpwemu w'Imana amen Imana nawe imugira umurongozi w'abandi Imana ihabwa icubahiro twaraganiriye ku mugabo ejo haheze undi mugabo yitwa Yakobo hagati aho twaravuze na Petero amen kubwo ihishurirwa yaronse ibintu bingahe bitatu cambere yahinduriwe izina ni identite izina rirerekana character yawe amen yari urubingo kuko ahuye na Yesu kuko amubonye amumenye amuhishuriwe abandi bose byabataye kuwa amazi haleluya Yesu aramubwira ati Simoni mwene Yona suwi nyama n'amaraso akumpishuriye umva urondera ihishurirwa nta si pastori wawe azoguhishurirwa niwe esprit de révélation mpemu w'Imana niyo mpamvu fatana na mpemu w'Imana haleluya sinshobora kuvuga ibintu nk'ibi ntavuze mpemu w'Imana nico gituma Yesu abonye agira agenda yavuze ati sinzobasiga nk'imfuvyi nzobarungikira umufasha nshuti urakeneye umufasha kugira ngo ashobore kugufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana ukiri muri iyi si iyo ataza gukenegwa Yesu nteri kumuduha iyo aza kubona ko wewe nanje twishoboje haleluya dushobora kubishikako ntiyari kumuduha ariko nuko yarazi yuko ubuzima bw'ubukristo ntihagire uzokubesha buragoye uzo kubwira ngo biroroshe uzoce ushiramo iki kabaza question mark aravanga ubuzima bw'ubukristo isogonda kuyindi umunota kuyundi isaha kuyindi umunsi buragoye mu nkomezi zawe ntibikunda mu bwenge bwawe ntibikunda shiti wemereye nde umugabo yitwa mpemu w'Imana haleluya akaba muri wewe akagufata mpiri akakuzura agashobora kugushoboza kubaho ubuzima buhimbara Imana ukora n'ivy'Imana inezerererwa Petero icakabiri yaronse yacitse pilier de l'église haleluya kubwihishurirwa ihishurirwa nshuti wonyemerera dusigaranye iminsi ibiri gusa ukugurura umutima wawe ukakira Imana yaguteguriye amaso yo mu buryo bw'impemu yawe ngo amurikigwe haleluya amurikigwe gusa amurikigwe uzorabe inyungu zabyo canke ivyamwa byabyo acika inkingi haleluya uwari urubingo haleluya uwari nyamuja ijya nino kubera iyerekwa kubera ko yamumenye haleluya atamubwiwe ariko yamwiboneye bihuriye haleluya yaronse revelation y'uwo Kristo ari by'ukuri ubwanyuma ihishurirwa rimuhesha iki rimuhesha autorité haleluya rimuhesha autorité uzoronka ububasha bwo kuboha ibikenewe kuboha kuri nosi no kubibohora canke kubihamburura ari uko umumenye haleluya ari uko umuhishuriwe amen nico gituma mubona hariho abantu bamwe ubona
bategeka mu isi y'imwe mu bintu bigakoreka, asengera umuntu agwaye agakira, asohora amadayimoni mu izina rya Yesu Kristo akagenda. Ukabona n'abandi birirwa barikebagura nk'aba bavugishwa baba yari ntihagire igikoreka. Buriya si kubera ko ari apotre, oya, si kubera ko ari naka, oya. Itandukaniro niki, tofauti ni nini? Nuko umwe yarahishuriwe, Kristo wari we, ko ari umunyenkomezi, ko afise izina riruta ayandi mazina yose. Undi nawe abikoresha nka formule magique, abikoresha nka formule magique, hanyuma bikamuta kuwa amazi. Uwo muntu ariko arasengera ntihagire na kimwe kiba. Grave encore, zikamusubirako zikamutabagura nk'aba bahungu bande basikewa. Haleluya. Bwira mugenzi wawe utihishurirwa, utihishurirwa. Ejo turangiza twabonye akarorero ka nyuma ko guhinduka. Amen. Twize ku mugabo yitwa Yakobo. Yakobo yava mu muryango uri bizarre, umuryango uri mana yanje. Haleluya. Ababandi gusa, ababandi biba ubufura, ababandi biba imana, bakabyara abana biba babesha, babastrateje ariko mu nzira mbi. Satani nawe bugera atanga ubwenge da, yaratanga ubwenge. Haleluya. Ariko ngo umunsi ahura n'Imana ipeniyeri, ipeniyeri havugira ngo nabonye Imana face à face, izina ryiwe rirahinduka. Haleluya. Yitwa Yakobo, yidisposa arabashakata ko désormais ni Imana uwo abonye. Haleluya. Kuko amubonye, uwo abonye yigira inama ati wewe mbonye ni wewe ugiye kuganza ubuzima bwanje. Imyaka myinshi nariganje ariko ndakwemereye. Haleluya. Uburyo ndakubonye, uburyo ndaguhishuriwe. Haleluya. Ndakwemereye. Cette fois-ci ndavuye ku ntebe y'inganji naba ari unganza. Nico Israel kivuga. Que Dieu règne. Haleluya. Haleluya. Uyu mugoroba tugiye kubandanya. Amen. N'indi puissance ya kabiri, n'indi pouvoir ya kabiri duhabwa no kubona. Haleluya. Haleluya. Iyo pouvoir ni yitwa gute? Ni gutungishwa n'Imana. Si gutunga, navuze gutungishwa n'Imana. Pana gutungishwa n'ivyo sokuru yakuraze. Gutungishwa nande? Harabiteguye gutungishwa n'Imana uyu mugoroba. Harabashaka gutungishwa n'Imana uyu mugoroba. Harabakeneye kwakira ryatunga. Haleluya. Rirama rihoraho. Kaze tuje mu ijambo ry'Imana. Yesaya 45. Yesaya 45, dusome umurongo wa mbere kugeza mu murongo wa gatatu, maze tuje dusimbira ku murongo wa 15. Imana ihamagara Kuro. Ibi nivyo jewe Uhoraho mbwira uwo narabanuje amavuta niwe Kuro. Uwo mfashe ukuboko kw'iburyo kugira ngo siribanga amahanga imbere yiwe. Kandi nzokenyura umukanda w'abami kugira ngo ndamwugurura inzugi imbere yiwe. Kugira ngo hari Kuro unyemerere ushireho izina ryawe. Dusubiremo pasama, dushiremo amazina yacu. Ku murongo wa mbere. Imana ihamagara Jedidia. Imana ihamagara Hortense Forever. Amen. Imana shiraho gwawe nawe. Uno munsi amatwi yanyu murayicayeko. Shiraho izina ryawe. Oya kugeza muvuge. Imana ihamagara Jedidia. Imana ihamagara Jedidia. Hari habonze amazina apana kuguma mutwenze mpavanda bavuga. Imana ihamagara Jedidia. Hari inyuma. Imana ihamagara Jedidia. Ibi nivyo jewe Uhoraho mbwira uwo narabanuje amavuta niwe Jedidia. Umviriza ivyo yaguteguriye. Uwo mfashe ukuboko kw'iburyo kugira ngo siribanga amahanga. Raba Imana igufasha ukuboko kw'iburyo kugira ngo usiribanganya amahanga.
kandi nzokenyurura umukanda w'abami kugira ngo ndamwugurure inzugi imbere yiwe. hari inzugi zugaye imbere yawe. Haleluya. Jambo y'Imana ivuze ngo kugira ngo akugururire zijya nzugi zimaze imyaka zugaye. Uyu munsi inzugi ziruguruka. Amen. Inzugi zari imbere yawe ziruguruka. Haleluya. Nizigombe zibe en fer. Murazi ko imiryango ikozwe en fer. Fer mu cuma. Fer ni cuma. Murabona ya miryango Petero bamufunze, hama ishengero rikamwingingira, bwaca Herodi amwica nkuko yarahejeje kwica nde? Yakobo. Hama ngo marayika w'Imana araza aramubohora. Haleluya. Amen. Uyu munsi turasenga. Pastor unyibutse nkubwire ibyo Imana yambwiye dusengera. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngo iminyororo yari imuboshe iradohoka. Amen. Haleluya. Umuryango w'ibohero uruguruka, ngo bagera no kundi muryango ngo wari mu cuma uriyugurura. Amen. Urazi ko uhora uboma ugerageza mu masengesho izina rya Yesu. Oya, uyu munsi hari amavuta. Amen. Haleluya. Hari amavuta asenyura imiryango yose Amen. Amen. yari ikugarije. Haleluya. kandi amarembo ntazokugarirwa. Amarembo ntazokongera gukora iki? Kukugarirwa. Ntinzoja imbere yawe kandi hari udusozi nzohasena. Ahari ona umusozi ni cya kintu kiza kikigira kigatanya imbere yawe. Haleluya. Zakariya 4:6 ngo wa musozi wigira iki imbere ya ntihagire uvuga Zerubabeli ngaha. Zerubabeli si hari. Wigira iki imbere ya Yedidia. Wigira iki imbere ya Yedidia. Urasenwa. Amen. Haleluya. Tu seras aplani. Haleluya. Haleluya. Umusozi wose wigize ikinani, ukubuza kwakira itunga ryawe, ikubuza kwakira heritage yawe, ikubuza kwakira ivyo Imana yaguteguriye. Ho, haleluya. Kubw'ubushobozi bwande bwamhemu w'Imana, uwo musozi urasenywa. Nzomenagura inzugi z'imiringa, nzovunagura ibihindikizo vy'ivyuma, kandi nzoguha itunga rihishijwe mu mwijima. Wazoguha itunga mugabo riri hehe? Rihishijwe mu mwijima. Ivyiwe birahishijwe. Ivyiwe ntitubinobagura. Ivyiwe ntibiri à la surface. Ivyiwe se abantu bari superficielle barerembesha. Haleluya. Ngo nzoguha itunga, ariko iryo tunga ryawe nararihishije. Amen. Haleluya. Igihishijwe bagikora iki? Baragicukura. Bakakivumbura. Nzoguha itunga rihishijwe mu mwijima. Rihishijwe mu mwijima. N'ubutunzi bunyegejwe mu mpisho. Nzoguha itunga rihishijwe mu mwijima. Itunga n'ubutunzi. Hajya hariho difference hagati y'itunga n'ubutunzi. Des trésors et des richesses. Misi yose muri Bibiliya nama mbona batandukanye ivyo bintu bibiri. Pastor azi ko wize theology nyinshi cyane gose, je nizi imwe gusa. Mugura azi ko wize nyinshi, udushakire ejo uzirigura dushaka dimanche uzotubwira difference iri hagati ya trésor na richesse. Mugabo nivy'Imana iguhaye, wowe ivyiyakirire gusa. Yaba ari trésor ndazakiriye, yaba ari n'amarichesse ndayakiriye. Haleluya. Kuko nivyo wabikiwe. Ngo ariko ngo biri hehe? Birahishijwe. Ibihishijwe turabirondera. Ibihishijwe ntibibona impumyi. Ibihishijwe birahishijwe. Aha. Kugira ngo umenye ko ari je uhoraho ndaguhamagaye mu izina. Aha. Jewe nyene ntiyatanguye guhamagara.
ngo yewe ngo uwo nahamagaye mu izina. Haleluya. Wowe nyene wahamagawe niwe babikiye des trésors cachés et des richesses enfouies. Haleluya. Dusimbe mu murongo wa 15. nukuri uri Imana yihishije wowe Mana y'Abisirayeli umukiza. Haleluya. Nukuri Imana ya abundant life ni Imana yihishije. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. So ari we wese azoyibona. Oya. Amen. Sinzi impamvu Imana yihisha, sinzi impamvu n'ivyo dufitiye ibihisha, ariko ndashobora guhwihisha kumenya impamvu. Nuko ivy'agaciro byose batabinoba hejuru. Amen. Cemura nabajya anye bibutihinda. Ugiye kumubaza zijya zahabu baracukura, bakongera bagacukura, bakongera bagacukura. Ivy'agaciro ubwo les trésors on ne les ramasse pas. Amen. Kuri superficialité ntabwo babitora. Haleluya. Sinzi impamvu Imana ibishaka yuko ducukura, tugasubira tugacukumbura, tugasubira tugahatana, tugasubira tukabigwanirira. Ariko muvyeyi wanje Apotre Yoshua ni wakunze kuvuga ngo à vaincre sans péril on triomphe sans gloire. Mubishire mu Kirundi kweri. Iranta kuwa amazi. À vaincre sans péril. Kunesha. Uraronse ubundusha. Kunesha utagwanye. Kunesha utakomeretse. Kunesha batakurashe. Nihagera ko utriompha, nihagera kubinezererwa, nihagera kutsinda, uzotsinda ariko nta cubahiro. Ariko ujya yabihataniye, ujya yabigwaniriye, ujya barashe agasubira agahaguruka akiruka. Haleluya. Ujya n'umueho, ujya umva. Muramaze kubona abatlete, muramuraba ama Jeux Olympiques mu madiscipline atandukanye. Haleluya. Hari igihe uvuga uti uyu wewe akiboma hasi ariko gasura akavyuka, canke muri box ukavuga uti ubuhoho bamurangije. Hariho film nakunda kuraba yitwa Le Champion. Ndumwana muto cyane gose. Uwo mwamba twabita mwamba lo héros yo muri film, bamwita gute mu bintu bya cinema? L'homme acteur principal. Hari akandi kantu nakibagiye. Okay, ni acteur principal, sivyo? Anesha misi yose mutavyiteze. Le Champion rero baravye iyo filme baramukubise. Urazi kugenda gutora trofe, gutora trofe yavyimvye ahantu hose, ikinwa cavyimvye ngaha afise ibidu. Aha tugire tubishikire mwe muzosanga dufise ibidunduri na jumere wanje amarasa jejeta. Haleluya. Usibye ko Le Champion yaciye apfa mugabo anesheje, twebwe ntidupfa. Haleluya. Twebwe kuko tugwana. Haleluya. Tugwanira mu ntsinzi. Paulo akabwira abanyefeso 6. Haleluya. Ngo tenez ferme, ngo après avoir tout surmonté. Abo mwisi barashobora kuba ba héros mugabo bakanesha mugabo bagaca bapfa. Ariko twebwe turanesha hama tugaca dutena ferme. Haleluya. Ntidupfa. Haleluya. Twebwe filme zacu, movie zacu, z'ubuzima bwacu. Haleluya. Turakubitwa, tugakubita hasi, bakavuga ngo ubuhoho turabe ko hahana hava, bakabona dusubiye guhaguruka. Ngo tugahaguruka nk'impongokazi, comme une lionne. Avuye ko twari tuzi ko yapfuye. Abona twari tuzi ko byarangiye. Izi nkomezi zivuye he? Haleluya. Yesu yazutse umunsi ugira 3. Amen. Ubwami bw'umwijima bwari bwamaze kugira fete. Satani yarazi n'abadayimoni biwe yuko babirangije. Haleluya.
ariko umunsi ugira gatatu bwira uwo mwicaye uti umunsi ugira gatatu umunsi ugira gatatu haleluya arazuka ikibuye ngo cari bari bamushizeho hejuru haleluya mwemu w'Imana aragikatapulta haleluya araexplose acazuka n'icubahiro satani aramaramara haleluya haleluya sinzi ico mbivugiye Abikorinto ba mbere 2 Abikorinto ba mbere igice ca 2 umurongo w'icenda kugeza mu murongo wa 10 turiko turabona ko ivyacu haleluya ubutunzi bwacu itunga ryacu trésor zacu haleluya umurage wacu les richesses papa yatubikiye ziranyegeje amen kugira ngo uzishikire kugira ngo ndazishikire biransaba yandi maso amen kuko aho zinyegeje nta w'inyama n'amaraso yinjirayo haleluya nta w'inyama n'amaraso nta maso naturel ashobora kubibona ntibikunda nivyo tugiye kubona muri 1 Corinthiens 2:9-10 ariko nk'uko handitswe ngo iby'ijisho ritigeze kubona ivy'ijisho ritigeze kubona ndagomba nsobanure iri jisho iryo ari ryo n'aya maso naturel n'aya maso dufise physique ngo ivy'aya maso atigeze kubona kubera ko adashobora kubibona ivy'ugutwi uko kutigeze kumva kubera yuko kudafise iyo capacité yo kuvyumva komeza ngo ibitigeze binaduga ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu aha umutima ni bwa bwenge ni bwa bwenge bwacu twishimiriza ni bwa bwenge tuvuga ngo narize haleluya ni bwa bumenyi haleluya gomba ube waragize PhD zitatu nimba zibaho haleluya ubwo bwenge ufise iyo PhD ufise nibibaze ngo ndiko ndasharika abafise ama PhD haleluya ndanabikunda cyane ariko ikintu cyose gifise ugwego gikoreramo haleluya haleluya burya bumenyi haleluya kujya kuntu uri smart bose bakwaminira haleluya no kukazi bakuzi ariko ntibushobora kwakira haleluya ivy'Imana yaguteguriye ngo ivy'amaso atigeze kubona ni kuvuga physique ivy'ubwenge canke ivy'umutima ni kuvuga ni dimension ya âme none kw'ivyo bintu papa yatubikiye ubwo butunzi n'iryo tunga iyo trésor n'izo richesse umubiri wawe biwurengeye na ame yawe ubugingo bwawe bukaba budashobora kubibona no kubitahura mbwira dimension isigaye mbarira dimension isigaye y'ubuzima bwawe yoshobora kuvyakira impemu yawe byose Imana yabiteguriye abayikunda nyemerera ndakubwire cyo mu rushinge nkabibateramo Shirazi ibyo so mwijuru yaguteguriye utaraje no munda kwa mama kugira ngo ubitunge biri tellement glorieux bifise ubwiza bwinshi nibikomeye jambo y'Imana muri Esaya ivuze ngo ce sont des trésors ce sont des richesses ahandi batubwira ngo ni iragi ngo numwandu kuko biva ku Mana yawe kuko biri divin haleluya amaso yo mubiri ntazopfa bibonye ntashobora ndakoresha ijambo yitwa ntashobora yabishaka ariko ntashobora amatwi yawe ntashobora no kubyumva umva yewe n'ubwenge bwawe haleluya
aha imbere yanjye hicaye abanyabwenge gusa kandi ndabishimira Imana, ariko ibijyanye n'iragi ryawe, ibijyanye n'ubutunzi Imana yaguteguriye, haleluya, ibijyanye n'itunga, haleluya, yaguteguriye kuko uyikunda, haleluya, haleluya. Murongo wa 10 barawudusomera ngo ni mpwemu w'Imana wenyene ashobora kubiduhishurira. Kandi mpwemu w'Imana iyo azanye ihishurirwa, nta kuzanira ihishurirwa mu bwenge bwawe, azana ihishurirwa mu mpwemu yawe, kuko iby'impwemu byakira abanyampwemu, haleluya, haleluya. Iby'impwemu bishikira mu bubiko bwitwa mpwemu, haleluya, haleluya, maze ukabihishurirwa ukabibona. Uyu munsi rero ndabwira Imana, nandikiye Imana ibyo ubutunzi, haleluya, ibyo yanyeretse, haleluya, kugeza naho pastor nzokubwira ikintu kimwe, haleluya, uzonyibutse ndakubwire, amen, haleluya. Ndamubwira kuko amfasha kubibyara. Muragoye mukaba mudafise aba partners ba prayer, muragira ibipindi mirirwa mu ubusutwa ubucucu n'ibiki. Saba Imana iguhe Elizabeth wawe, saba Imana iguhe Elizabeth wawe, haleluya. Nindaze Elizabeth na Maria aradebartse mu nzu kwande kwa Elizabeth, kandi nta telefone yari ihari ngo amubwire ati mbega urati byanshikiye, mpwemu w'Imana umunsi umwe yarangendereye, ashitse acambwira ngo ngiye gusama inda, erega hadaciye kabiri nza mbona kadagatanguye gufora, erega ibyago nagize. Nta na kimwe Maria yigeze abwira Elizabeth, haleluya. Muga kuko bari barakonekta mu buryo bw'impwemu. Imana niguha Elizabeth wawe nta byinshi uvuga, haleluya, aba yamaze kubimenya. Muhura gusa mukora iki? Mubibyara. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane ngo ibyo Imana yateguriye abayikunda. Ninde ngahakunda Imana? Ninde ngahakunda Imana? Hari ibyo Imana yaguteguriye, hari ubutunzi twabusomye, hari itunga n'ubutunzi. Il y a des trésors et des richesses, haleluya, haleluya. Ngo ariko amaso y'umubiri ntashobora kubibona, n'amaso y'ubwenge. Mbe muri twe dufise amaso atatu. Dufise amaso y'umubiri naye, dufise amaso, ame yawe irafise amaso yitwa compréhension, intellect, kandi hose uvuga ngo je vois. Bakweretse je vois, inje nkagusigurira theoreme, nkagusigurira gacunga, je vois. Wabonesheje iki? ayo yompi rero tiyacine, shira hasi. Nihagera ibijanye n'itunga ryawe, nico gituma muraza mugateka imitwe, mukiyumvira aho biva, mukiyumvira ibyo mwokora. Ni ngaha yewe teka umutwe ugombe ushe, ntuzoshobora kubishikira kuko ni iby'ubwiza. C'est tellement divin que tu dois entrer dans la dimension divine, dans la dimension esprit. Haleluya, haleluya, kugira ngo ushobore kubibona, kuko icyo ubonye uragitunga. Icyo nzokwereka, icyo umuntu akweretse aba yakiguhaye. Haleluya, haleluya. Que ça soit dans le bon sens ou même dans le mauvais sens. Umutipe yitwa nde? Umwe yagenda kwereka abantu ubutunzi bwiwe yarinde. Ezekiya nguwo araje, bari umwami wa hehe aje ngo kumusuhuza data wanje, ngo yaragwaye ngo akwakuremba. First compassion, gwaraje nciye nugurura mu cyumba, nciye ndamutwara mu nzu y'Imana, raba icyo bazobona bazokigutwara. Nawe icyo utarabona ntuzogitunga.
haleluya. Nicyo gituma ibyawe, ubutunzi bwawe, itunga ryawe, haleluya, birahishije, 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 birahishije. Biragusaba kubirondera. Uri kurabirondera ngo nkunda abankunda kandi abandondera barambona. Haleluya, haleluya. Ngo abandondera barambona. Ayandere bushakata ngo ngendera mu nzira z'ukugororoka kugira ngo mpe ubutunzi, ndabaha itunga rirama, les biens durables. Avec moi sont la richesse, avec moi c'est la gloire. Aya shere baba baba. Proverbe 8. Ngendera mu nzira z'ukugororoka kugira ngo impe abankunda. Uzobironka ariko wamurondeye. Haleluya. Numurondera azokwihishurira. Ama ngo numuronka ngo azanana, ntaza wenyene. Hari abashitsi uhora wakira muhira akaza imbokoboko kandi ukamwakira kwa muzimana. Hariko Yesu yaje. Haleluya. Il vient avec la richesse et la gloire. Haleluya, haleluya. Oh ya mashara baba. Versi kurikira pastor. Abanyefeso gice ca mbere 16 kugeza muri 18. Ryasengesho rya Paulo. Ndabasengera ngo igihe cyose ndabasengera. Haleluya. Kugira ngo mugire umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kumumenya. Twaravuze kumumenya ariko uyu munsi turavuga umurongo wa 18. Haleluya. Ngo amaso y'imitima yanyu, amaso y'imitima yanyu, haleluya, yihweze kugira ngo mumenye ibyo mwizigirwa n'uguhamagara kwayo ibyo ari byo. Mumenye n'itunga ry'ubwiza ry'ishamvu ifise mubera. Haleluya. Mu maverse aheze ibyo afitiye abayikunda. Ubu naho aguhaye irindi zina, wera. Haleluya. Hamwe witwa Yedidia, umukunzi wiwe, haleluya, aragukunda, uramukunda, turakundana. Amen. Aha nahakwise wera. Haleluya. Abera bo muri Abundant Life. Mbone amaboko yanyu. Mbone amaboko yanyu. Mbone amaboko yanyu. Mhemu w'Imana abahe amaso, yugurure amaso y'imitima yanyu, amaso y'imhemu zanyu, kugira ngo mushobore kumenya itunga ry'ubwiza yababikiye. Mumenye la richesse glorieuse de son héritage. Birenze bwa butongo, birenze bwa buzu, birenze bimwe papa biologique yaguha n'uyu munsi muri mumbura noneho muvukana, kuko ni bito, ni bike, ariko ibyo so wo mwijuru wobimenya. Richesse glorieuse. Kubera iki ayo makarificatif? Ese umwanditsi w'Abanyefeso ari Paulo bakubwiye ngo ari umupoete? Oya. Icyo yandika cyose, he was meaning it truly. Haleluya. Ukwiye kubimenya, kuko nutabimenya uzobireklama gute, uzobisaba gute. Hari abantu muze mu masengesho papa none mubwira icyo yakweretse azokiguha. Mwibutse icyo yasezeranye ngo nteramiye ijambo ryanje ndarishitse. Ya masengesho ya Samandari naye na Runyonga ngo mana ngo urabona ngo abarundi ngo barayamaze ngo oya mana urabona aboniki ushaka aboniki
ushaka atahura iki? azosohora icyo yakweretse n'icyo yakubwiye. nta kintu kiryoshe, nta masengesho ndabona aryoshe, haleluya, nk'ayo kureklama icyo yavuze. haleluya. uba umufashe ngo kuko ntazi kwivuguruza, ngo si umwana w'umuntu wabeshe cyangwa umuntu ngo yivuguruze. icyo yavuze, icyo yagusezerana, nicyo nyine azosohora. icyo yakweretse, territoire, twarabivuganye ku munsi wa mbere, territoire yakweretse niyo nyene. niyo uje mu masengesho saba iyo nyene. abwira Aburahamu ngo sohoka hanze, ngo raba, unamura amaso, raba muri nord, raba muri sud, raba muri est, raba muri west, ngo kuko ico gihugu ubonye. turasengera abantu beretswe, bakire, bakire. abatarerekwa turabasengera amaso yabo yuguruke, kuko ibyanyu birahari. kandi kutaburabimenya n'akaga gakomeye, kazogutuma wifuza iby'abandi, kazogutuma ukora ibidashobotse, kuko utazi ko hariho ubutunzi ubikiwe. abwira Kuru, narakubikiye ubutunzi bunyegeje. biba bisaba ko ibihishijwe tubivumbura. haleluya, Imana ihabwe icubahiro. reka dusome ingero zibiri. urugero rwa mbere ruri muri Genèse 21, itanguriro 21, umurongo wa 12 kugeza mu murongo wa 19. Genèse 21 verset 12. Imana ibarira Aburahamu iti reka kubabazwa n'ivy'uwo mwana n'inshoreke yawe. Ibyo Sara kubariye byose nuvyemere. Kuko Isaka ari wazovyara uruvyaro kwitirirwa. Kandi n'uwo mwana nyene w'iyo nshoreke nzomuhindura ihanga, kuko nawe ari uruvyaro rwawe. hagati aho tukiri hano, iyi nkuru murayizi, amasezerano hari igihe ateba, hama umuntu akadendebukirwa. hageze ahantu Aburahamu aradendebukirwa. hageze kuri Sara hoho wapi. buriya sterilite ntabwo idukoraho cyo kimwe abagabo n'abagore. haleluya, haleluya. couple itabyara nibyo bose barababara, nibyo bose hari ukuntu bibakorako. ariko hageze ku mugore, kubera ko twaremewe gukora iki? kubyara. muri nature yacu nicyo gituma Imana yaduhaye ikintu cyitwa igitereko. igitereko rero bakuremeye, iyo kiri vide imyaka 5, imyaka 10, haleluya, hari ukuntu Sara ndamutahura, haleluya, nubwo ntemeranya nawe. deux choses différentes. ndamutahura nk'umwana w'umuntu, nk'umumama nkanje, nubwo ntemeranya nawe ibyo yakoze. haleluya. ariko Aburahamu nyene nawe yari yishakira uruvyaro, ariko kamwe nta gitereko cyari kiri vide. nta gitereko abagabo mugira. haleluya. abagabo nta gitereko bagira, urumva ntibishobora kudukora ko cyo kimwe. hagera ahantu rero Sara aravuga ati ye baba we, ngiye gupfa n'ukuri. ati shuti yanje chérie, nivyo umunsi wa mariage on s'est juré fidélité. amen. atariko iki kintu kirandemereye cyane, iki kintu cyo kutabyara kirandemereye cyane. ndaguhaye inshoreke yanje Agari, genda umubyare ko umwana azonyitirirwa. umugabo ati okay, acaragenda. reka burya abagabo n'abana beza. acaragenda
niyo mpamvu bagore muri ngaha mwomenya power mufise, mwomenya ingene muyikoresha. Abagore Imana yaduhaye ubushobozi bwo gukonvanka. Gusa abagore b'ibipfu, abagore b'ibijuju tubukoresha nabi, nkaha Sara yabukoresheje nabi. Haleluya. Tukabahanura nabi, tukabagirira inama zitarizo. Haleluya. Akira mu izina rya Yesu ubwo bushobozi bwo gukonvanka, ariko mu nzira y'Imana. Haleluya. Ntibitevye kabiri na rimwe, kera Agara aba yasamye, aba yavyaye umwana yitwa Ismaeli, murabizi nyene. Ageze rero Sara nawe aragenderegwa. Ibi bintu byo kwiprecipitate, ibintu byo guhuruduka, hatari Imana biturinde. Erega hagera ahantu ataragitoreka kubona Ismaeli nande na Isaka, kuko Isaka niwe yari umwana w'iki w'isezerano. Ati umva sheri, za bintu nakubwira ndabisubiyemo, nukuri n'Imana yarabivuze. Ntiwibuka duhabwa isezerano? Ntiwibuka baba marayika bari bagiye gutikiza Sodoma na Gomora? Wibagize batubwiye? Ndiga Abraham uwo munsi haraba discussion. None se ako siwe wambwiye gase? None nabihinduye rero. Navuze. Kera ndibuka nkiruwe inyama n'amaraso, ni umva arasohoka canke jewe nsohoke. Bagaca bihuta gusohora umukozi. Mise se nakinira kuri ico. C'est moi ou lui. C'est moi ou elle. C'est ça ou ça. Umugabo wamuhejeje. None ko atemera kukubura. Haya kwe. Le choix est clair. Abagabo ifo kubamenya. Twibandanirize. Hanyuma rero sije no hahera. Hanyuma twagarutse, mwanya ko nasubiye gufata isura. Nagarutse. Hanyuma rero ibyabaye biraba, Abraham arababara, bagire bamusohorera umwana atanifuje, bamumutamitse, bamuhaye inshoreke bayishira mu gikiriza ciwe. Haleluya. Avuga ati none ngira yagiye gusenga. Mana yamubwira ati umva Abraham, ivyo Sara avuga ngirenda gushoke nivyo, sohora inshoreke n'umwana wiwe. C'était très dur, ariko Imana yavuze yakoze ikida, yavuze. Quand même Abraham nawe yari afise ubwenge, yari kwa quand même yumva nawe nyene irahekolte les fruits y'ivyo yakoze. Hanyuma rero Agari nguyo baramwangaje n'umwana. Hanyuma murabizi ko haragwa umwana w'isezerano. Abraham nta na kimwe yahaye Ismaeli. Babibi ndabahebuje ngaha, akaba hariho abagore ba kabiri ngaha. Muheba abo bagabo, ntaco muzobakurako, barababeshe. Mutahe muhira musenge Imana baha abagabo banyu. Mwavyumvishije? Bibi ya pili, tu vas rentrer les mains vides. Surtout ni wavogera umugore azimana z'amasezerano y'Imana, tu vas rentrer bredouille. Muracankunda? Komeza. Sinzi niba ugeze mu murongo wa 10 na kangahe? 14. Aburahamu ahengera kare yakira induhuro n'umukuzo w'urusato wuzuye amazi, abitekera Hagari, abishira ku rutugu rwiwe, amuha n'uwo mwana aramwirukana. Mwumvise ibyo bahaye bibi wa pili? Bamuhaye iki? Umukuza w'amazi n'umukate. Twara hogigenda ni yonyene, kuko ivya Aburahamu biragwa abana bisezerano.
aragenda arazimagirika mu bugaragwa bw'i Berisheba. arazimagirika shenge. Mwibuke ko Hagari yari c'était une Égyptienne. Arazimagirika kandi atakosa bifisemo, kuko ndabibutsa ko ico gihe umu esclave wa kiriya gihe nta shwa yari afise, ofete yari nk'igikoresho. Amazi yari muri wa mukuzi arahera. Arambika umwana munsi y'igisaka caho. Aragenda yicara amutumbereye, amwigiye kure ku ntambwe yaho uraswa umwami, kuko yari yibwiye ati sindabipfa ry'umwana wanje. Nuko yicara amutumbereye, araturikisha ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Maze umumarayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati ubaye iki nga Hagari? Ntutinye, kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aharyamye. Haleluya. Va hasi uvyure uwo muhungu, umubumbatire mu maboko. Va hasi. Mwavyumvise, amazi harageze ahantu harakora iki? Arahera. Umukate uragera ahantu urakora iki? Urahera. Erega ivyo abantu baguha bizohera. Umuntu azoguha afise le bien durable n'umuntu abivuga muri Proverbe 8 ni Imana. Haleluya. Birahera. Biheze, bebe nawe arashonje, bebe ntashobora kugira croisade. Haleluya. Agari yasista urupfu rw'umwana wiwe rutarashika. Avuga ati n'impfu ziratandukanye, ntampfire mu maboko. Wagenda amushira munsi y'igiti, nawe ngo yicara face à face, ngo simbone uyu mwana wanje apfa. Ngo atangura gukora ikiriyo. Umva, hari ibintu biriko birakuriza, kubera yuko hari ivyo utari kurabona, kubera ko utarabona ubutunzi bwawe. Umunsi wabonye ubutunzi bwawe, umunsi wabonye aho bwinyegeje, ntuzongera kurira. Ngo ararira, araturikisha ararira, maze ngo ijwi ry'uhoraho risamirana rivuye mu ijuru. Agari ubaye iki? Usomira ijambo havugira ngo ariko Imana nayo irapoza ama question, ari bête, sibyo? Ariko au fait ce n'était pas une question bête. Imana yarazi, Imana izi aho yabibitse ivyawe. Haleluya. Ubu rero kubona utari kurabikoresha, kubona utari uravyinjoyinga, kubona utari kurabijuisa, sikosa ry'Imana. Imana yarahejeje kubitanga. Nico Agari yarakeneye cyari kihari, gusa yari yuzuye amaganya niwe wayemerera akaza muri wewe, azokubuza kubona iriba ryawe. Haleluya. Niwemera amarira, urira mu gitondo, rira saa sita, rira mu ijoro, urikariya, amarira yawe ntakoraho Imana. Haleluya. Ntakora ku mutima w'Imana. Imana ikiyukorako n'umutima ufise ukwizera kandi ubona. Haleluya. Haleluya. Dukomereze ngaho pastor. Va hasi uvyure uwo muhungu, vyure uwo muhungu, virgule, umubumbatire mu maboko. Umubumbatire. Nabajije Imana, mbega Mana kubera ko wamubwiye ngo amuvyure hama amubumbatire. Haleluya. Haleluya. Hari abantu waparitse, hari ibintu wahevye. Haleluya. Nkuko kwa Agari, Imana kugira ngo ikore igitangaza, irashaka ko usubira ukavyakira, irashaka ko usubira ukakira uwo muntu. Haleluya. Ukamuvyura, ukamubumbatira. Nukuvuga usubire wiyaproprie amasezerano yawe, usubire wiyaproprie ivyo Imana yaguhaye, kuko Ismael ni Imana yeremeye ko avuka. Haleluya. Haleluya. Kandi yasibye ko yarahaye isezerano Aburahamu. Umva, uhabyara kuri Sara kubera umugisha namaze kwaturako azokomera, ariko n'umwana w'incoreke nawe nyene nawe ntazoba mwende kubera isezerano namaze gukora iki ku buzima bwawe, ko rikuraba wewe n'abazogukomokako bose. Muvyure, umubumbatire, kuko nzomuhindura ihanga rikomeye, nawe azoba ihanga rikomeye. Imana ihumura amaso yiwe. Haleluya. Ntibavyumvise pastor, subiramo. Imana ihumura amaso yiwe. Ihumura amaso yande? Ya Hagari. Abona iriba ry'amazi. Vuga uti ndabona iriba. Ndabona iriba. Uyu mugoroba ndabona iriba. Uyu mugoroba ndabona iriba. Birahagije igihe maze imisindira. Birahagije igihe nihevye. Uyu mugoroba muri aya mavuta,
kuri kino gicaniro aho ntahira ndabona iriba, Amen. ndabona iriba ryanje, ndabona ibyanje. Haleluya. Maze ndabyakire ndamire Ismaeli wanje. Amen. Komeza. Abona iriba ry'amazi, aragenda yuzuza wa mukozi amazi, ayahembuza uwo muhungu. Haleluya. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu arakura, Imana ishimwe cyane. Ba Ismaeli agerera mu bacu. bugaragwa. Hari abantu bafite amaproje ngaha, hari abantu bafite amabizinesi ngaha. Yasa nk'uko ni Ismaeli byakamye. Haleluya. Nk'igitoropasi byakeshe nta birimwo. Haleluya. Ariko hari riba Imana yakwimbiye. Haleluya. Haleluya. Bisaba gusa ko wugururwa amaso ukaribona. Haleluya. Ukaribona maze ukagenda ukavoma. Turi buvome uyu mugoroba, turi buvome kuko turabona. Haleluya. Turabona maze ba Ismaeli bacu bakire. Haleluya. Bakire baramigwe. Haleluya. Kandi iriba muratsarico, iriba ni source inépuisable. Inépuisable. Haleluya. Inépuisable. Imana ishimwe cyane. Turasoma umuntu wa nyuma, Mariko 10, twitegura gusenga. Mariko 10 50 kugeza muri 53. Marc 10 51 à 53. Mariko 10 nayo iti impuzu yayo. Ça subiramo pastor. Nayo Yesu arayibaza. 50. Okay. Yesu arayibaza ati iyo yininde ni impumyi yitwa Bartimayo. Yesu arayibaza ati ugomba ndagukorera iki? Ino mpumyi iramwishura iti ndagomba guhumuka. Haleluya. Haleluya. Iyi mpumyi yitwa Bartimayo murabizi. Haleluya. Ngo yamba yicaye kwibarabara isegerereza, kubera ko impumyi nta kindi yokora irasegerereza. Tanke utazoba uri kurabona amaso yawe ngo abone, amaso y'impwemu uzosegerereza mu buryo bwose. Uzosegerereza mu buryo bwose. Iyi mpumyi ngo umunsi umwe yumva ko Yesu aciye mu gisagara cyabo, nkuko nawe uyu munsi iyi ndwi iyi minsi 40. Haleluya. Yesu ariko aragendagenda. Haleluya. N'uyu mugoroba ari hano arakubaza urashaka iki? Iyi mpumyi ntiyakoze nka wa mugwayi yari amaze 38 ku kidengeri. Urabona mana jewe sifisunsukamo yamaze atanguye gushururuka sifisundumbukizamo. Hagarika ayo ma stories, vuga icyo ukeneye. Hagarika adisi. Bartimayo yarazi ashaka, nkeneye guhumuka. Murongo wa 52. Yesu arayibwira ati genda ukwizira kwawe kuragukijije. Amen. Aca arahumuka. Arahumuka. Uhamagara Yesu uyu mugoroba arahumuka. Amen. Haleluya. 53. Amukurikira ku nzira. Verset 53 nta mu Kirundi. Hayari. Mu Kirundi biherera aho nyene. Ahantu bavuga ngo aca aterera hasi intuzenya ikoti yiwe, si muri iyi verse. Ni avant 52, 51, 50 peut-être. Gira 50 turaba. Yesu nayo ita impuzu yayo. Ahanyene niho ngenda. Bartimayo arahamagara Yesu, Yesu mwana wa Dawidi, ntundengane. Yesu, Yesu, nguko yavuga bamuzibya.
protokole ya Yesu ikora iki? Imuzi protokole ntimujejwe kuzi ngoyaye ngo mami ngoyaye mama uyu munsi ni akira mama uyu munsi ararusha nde nakubiye ko ndusha. Haragera ahantu nguko bamuzivya niko yarushiriza. Nshuti ibikuzivya ndazi ko ari byinshi, ibyo tumudasemerera ndazi ko ari byinshi, ariko unyemerera uyu mugoroba jewe nawe tumere nkande nk'abarutirimayo. Umva abatuzi uko barushiriza kutuzivya aba ariko turushiriza gukora iki? Guhamagara. Burya Yesu arafise amatwi araza kutwumva. Haleluya. Haragera ahantu Yesu aramwumva ngo acavuga ngo nimumumpamagarire. Yo protokole batangura gushaya, turahumiwe ngo baratima nyeruka niwe wa mbere uyu munsi niwe wa mbere utangura, kuko Yesu yakoze iki? Yakumvise kandi avuze ngo nibamumpamagarire. Ndagomba adusomere neza Barutimayo bamuhamagaye ico yakoze. Humura ava hasi araguhamagaye, nayo iti impuzu yayo. Ibanza ita impuzu yayo. Hari impuzu y'umunsi usiga, hari manto. Haleluya. Hari manto uri busige hano ntakwemerera yuko utahana. Hari umwambaro w'ubukene, hari umwambaro wo kubura, hari umwambaro wa limitation, hari umwambaro wa non achievement, hari umwambaro wa urawusiga. Warakuranze igihe kirekire Barutimayo, ariko uyu munsi urayisiga. Nagerageje kuyumvira iriya manto. Haleluya. Iyumvire manto y'impumyi. Barashiramwo ibikwashu, barashiramwo amabuye, barashiramwo umuceri, barashiramwo ibihara tahasi. Amen. Kuko Yesu uyu mugoroba yiteguye kuguhindurira umwambaro. Yiteguye kuguha uwundi mwambaro, atari umwambaro w'ubukene, atari umwambaro wo kuburanirwa, atari umwambaro so ya nyoko bakuraze, umwambaro w'ubwiza. Vêtements de gloire. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane, ibampera umugisha.